Ramukije mwese bene data b'Inyanzarake amahoro. Yesu abankezagirire. Ndanezerewe cyane gusubira kubabona uko bari twarabanye cyane ab'igifuruzi ngira ngo baracanibuka. Nuko rero uko mwabyumvise twaje tuva mu Kayanza kandi badutumanye intasho muzakire. Turakengurutse kuri iri teka rihambaye bitewe n'Imana ubona umwanya nk'uyu munsi nk'uyu w'ibyiza nk'ibi. Yesu nahabwa icubahiro. Tudatinze rero kuko n'umwanya w'ijambo ry'Imana tugomba dusome hariya mu Balewi igice ca 6 umurongo w'8. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe uti ico cagezwe kuko ikimaco kose kize gihore kiba kunkwi zaco ku gicaniro kirareho buce umuriro wo ku gicaniro uze wame waka. Reka twe dusimbira harya ku murongo wa 12. Umurongo wa 12. Nuko umuriro wo ku gicaniro uze wame waka ntuzime. Umuherezi aze yama bucana awurunde kw'inkwi uko bukeye. Aheze azigereke kw'ikimazi co kose ajosereze kw'ibinure vy'ibimazi gishimye. 13. Umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzuzime. Ni ijambo ry'Imana nanje numva mu bugingo bwanje ngize imisi rihezagira umutima wanje kandi nsubira kuryigako. Ijambo nyamukuru tugiye gukurikirana muri uyu mugoroba ni ijambo ryo kuzigama uyu muriro wo ku gicaniro. Hano tubona iribwirizwa ryahawe Abisirayeli na cane aba Balewi. Uko murazi yuko Imana imaze gukura Abisirayeli hariya muri Egiputa yarabahaye ibyagezwe muri rusangi riraba ubwoko bwose ivanyeyo, ariko kandi haba n'ayandi mabwirizwa y'umwihariko yahaye aba Balewi kuko bano barobanuriwe kuzigama ivyo mu ngoro y'Imana. Mu mabwirizwa bahawe rero hari mwiri bwirizwa dusomye ryo kwama bateramiye umuriro ku gicaniro kugira ngo ntuzokwigera uzima, haba mwijoro bawuteramire, haba ku murango bawuteramire. Uwo muriro w'igicaniro mbega ni kuki wari utegerejwe guteramirwa? Imana imaze kurobanura abantu bayo guhera kuri Aburahamu n'abagiye baramwamukako kugeza no kuri Abisirayeli. Hariho aho kwama bavuganira n'Imana canke batangira ibimazi. Guhera kuri Aburahamu akeneye ivyo avugana n'Imana canke abonana n'Imana, ashima Imana, akorera Imana, yubaka gicaniro. Ico gicaniro cubatswe agaca heza agatangira ku ibimazi bitandukanye, ari ivy'amashimwe, ari ivyo gusaba kwezwa gutunganywa n'ibindi. Kandi n'igihe bagwiriye baravuye Imana ibabwira ko bategerezwa kubaka igicaniro bahurirako Abisirayeli bose.
ico gihe bashoboye kugishira mu ihema rimaze kuboneka, ariko kandi cari igicaniro gihuza abisirayeli bose bakaba umwe imbere y'Imana. Kandi ico gicaniro cari gifise ububasha bwo kubahuza n'Imana, kuko ibikorwa byose bijariye byo hagati y'umuntu n'Imana biraba umuntu ku Mana, biraba Imana ku muntu, vyakorerwa kuri ico gicaniro. Urumva ko cari igicaniro gihambaye cane. Vyabaye ngombwa rero kwirobanura bo kugiteramira, kuko kimaze gutunganywa kikubakwa, inkwi zikajako, hari igikorwa cakozwe gihambaye, cakozwe n'Imana yonyene. Nta muriro Imana yabatumye ngo baze kuzana bakuye mu mahema yabo namba. Imana yururukije umuriro uvuye mw'ijuru uramanuka kuri ico gicaniro, niwo wabaye umuriro wa mbere uturiye inkwi za mbere ziri ku gicaniro. Niho rero Imana yacibaha iri bwirizwa, iri tegeko, iriha aba bantu barobanuriwe kuzigama iki gicaniro n'ibikorwa byo kuri ico, ibaha ibwirizwa ryo kwama bateramiye iki gicaniro kugira ngo umuriro ntuzokwigera uzima kuri ico, kuko cari kizira ko hagira uwundi muriro uvuye ahandi urahuwa ahandi uja kuri ico gicaniro. Naha rero bahava bahana imbu, bamwe bakaramukirwa abandi bakaramukirwa, mu mvo yo kugira ngo uyu muriro n'iri bwirizwa bahawe ntibize byigere bizima, kuko Imana yari yabihanikirije. Uyu muriro rero n'umuriro wamanutse uvuye mw'ijuru ku Mana, kandi uyu muriro igikorwa cawo twamaze guca muri make ico wari utegerejwe gukora, na cane cane wari umuriro wo guturira ibimazi vyakirwa n'Imana, bihesha icubahiro Imana, vy'amasezerano hagati y'Imana n'abantu. Uko umuntu afise ikimugoye ajana ikimazi agahereza abo baherezi bakamushikiririza Imana biciye kuri ico gicaniro. Cari igicaniro rero gikorerwa kw'ibikorwa bihambaye vy'aba bantu bari muri ubu bwoko bw'Imana bibashikiriza Imana. Imana ihabwa icubahiro. Aho rero niho habaye ibwirizwa rihambaye ry'uko uyu muriro wo kwamuteramira. Ku murango kiriguraka, mw'ijoro ukararuraka. Ryari bwirizwa ry'uko bategerejwe kuwuteramira ijoro n'umutaga ntiwigere uzima, uko murumva ko uyu muriro wari uzimvye cane. Nta na hamwe washobora kuboneka mw'isi, wari umuriro wamanutse uvuye mw'ijuru ku Mana. Yesu ahabwa icubahiro. Turabona abantu hajya kw'icumi, abahungu ba Aroni se w'abaherezi. Abahungu ba Aroni babiri hajya ku gice c'icumi tuzinguruye imbere gato, uwitwa Nadabu n'uwitwa Abihu bari abaherezi mu bandi, ariko bagize ikibazo gihambaye cane. Umwanya wabo bari bateramiye uwo muriro. Dusomye gatoya, Nadabu n'Abihu bene Aroni bakira ivyotero vyabo, bashira mu muriro, bashirako imibavu, bayosereza Uhoraho ku muriro urahuwe ahandi uwo atabageze. Acaza umuriro uvuye imbere y'Uhoraho urabica, bagwaho imbere yiwe. Mose abarira Aroni ati ibyo nivyo Uhoraho yavuze, gukwera kwiwe kuzogaragarira mu bamwegera, kandi azoherwa icubahiro imbere y'abantu bose. Aroni wagira gute? Arumigwa abonye ibibaye. Itiro nimba basamajwe n'ibindi bagiyemwo bagasanga uyo muriro wamaze kuzima uko batawuteramiye.
byarabakomereye, barabura icyo bafata n'icyo bareka. Niho biyumvira bati reka tuze kurondera umuriro usa n'uwundi. Barigana, ariko bigana ibitari byo. Imana ntiyabihanganiye, ubwo nyene Imana we yaciye imanura umuriro wayo, be uhera kuri abo nyene. Umvise iyo nkuru y'ibibaye, Mose araza arumigwa, Aroni agira araza asanga imivyimba irambara yaharumigwa, kandi Imana irabuza ngo ntihagire muri mwebwe Aroni, Mose n'umuntu yoririra abo bantu canke yogira n'agacafu na gatoya ati nawe nca ndamwica. Imana idufashe. Uyu muriro wari umuriro uzimvye mu Bisirayeli, wari umuriro uzimvye kuko n'umuriro wava ku Mana nyene, niwo yazigamishije n'Abisirayeli. Murazi yuko n'Imana nyene wari umuriro utongora, mbega siko bibiri tubwira. Abisirayeli yabazigamishije umuriro wayo, kuko mw'ijoro ngo barongorwa n'inkingi ariyo Mana yabo, ariko yiyerekana mu buryo bw'umuriro. Kandi iyo Mana Bibiliya bivuga neza ngo n'umuriro utongora. Ubumana bwayo nabwo ibuzigamishije umuriro nayo. Wari uzigamye amasezerano y'abantu bayo nayo. Amasezerano canke ibikorwa vy'ukwera byacishwa kuri iki gicaniro, kuri uyu muriro wamanutse uvuye mw'ijuru. Cari mu kintu gihambaye, mu nkingi y'ivyirato by'Abisirayeli uyu muriro warimo cyane. Warahuza Abisirayeli, iki gicaniro bakagihurirako bose bagahuzwa n'Imana biciye kuri ico gicaniro. Urumva ko uyu muriro wari ufise ikibazo gihambaye cyane. Turacashishikana usome hariya mu Baheburayo igice ca mbere. Abaheburayo igice ca mbere. Abaheburayo igice ca mbere turasoma hajya ku murongo wa ndwi. Umurongo wa ndwi, ivyo abamarayika yarabivuze, adihindura abamarayika bayo imiyaga, yamara abasavyi bayo ibahindura imbeya z'umuriro. Kandi ivyo abamarayika yarabivuze, itihindura abamarayika bayo imiyaga, abasavyi bayo ibahindura imbeya z'umuriro. Nguko kw'Imana yabikoze, yabitegekanije. Ugwi w'abasavyi b'Imana, abana b'Imana, ariko abo Imana yashimye ko baba mw'isi. None rero ngo abamarayika bo mw'ijuru, Imana ntiyabagize umuriro, Imana ngo yabagize umuyaga. Yamara abana b'abantu baba mw'isi, hano dusomye ijambo rikomeye, Imana ngo yabahinduye iki? Yabagize umuriro ngo ayiyoboke. Murabizi ko umwana w'umuntu yaremwe. Mbega umwana w'umuntu mugira ngo yaremwe nk'umumarayika? Oya, umwana w'umuntu yaremwe ukwiwe, ariko kandi ngo aremwa mw'ishusho y'Imana. Mu mwana w'umuntu harimo akamanyu k'ubumana, kuko yamuhiyemwo impwemu yayo. Abo umuntu afitaniye isano rikomeye n'akameremere gakomeye n'Imana. Imana rero icizigama mu mwana w'umuntu nk'uko yizigamye nayo. Yizigamwe n'abakerubi, yizigamwe n'abaserafi, ariko hariho ikindi yisigarije, nuko nayo ubwayo hari aho yavuze ngo n'abamarayika bo nabone ngo ntabwo ibizigira. Nayo yisigarije umuriro, kuko iyo Mana ku ntebe yayo ngo n'umuriro utongora. N'uyo muriro niwuzigamye hakuru ubumana bw'Imana. Yashimye kubwo bumana bw'Imana
n'uyo muriro uzigamye ubumana bw'Imana nk'uko umwana w'umuntu yamuhaye ku mpemu yayo itayihaye abamarayika, tira kuri uwo muriro wayo ikawuha umwana w'umuntu uko izigamwe n'umuriro wayo, n'umwana w'umuntu akazigamwa n'uwo muriro w'Imana. Imana ihabwa erega yaradukunze. Imana yarakunze umwana w'umuntu nk'uko tubyumvise tubisomewe n'umwigisha arenganye. Imana yarakunze umwana w'umuntu arataha ku ntebe y'ubwami, ariko iryo jambo ryabwiwe umwana w'umuntu. Mwana w'umuntu, Imana yaragutonesheje. Banyenyanza, Imana yaradutonesheje. Imana yarabatonesheje. Ubu muntu Imana yatugiriye rero tubuzigama. Imana yaratonesheje umwana w'umuntu, yemera kumugira nk'ukwiri, yemera kumuzigamisha ikiyizigamye, yemera kumwubahiriza, yemera kumugira nk'ukwiri nayo. Imana ihabwa icubahiro. Uyu muriro rero, iri jambo ry'umuriro uva ku Mana, niwo numva dukwiye kuganira ko muri aka kanya mfise muri uyu mugoroba. Bene data, Imana yashimye umwana w'umuntu kumuzigamisha umuriro. Egome mw'isezerano rya kera turumva ko bari bafise igicaniro bahurirako bose, umuriro wamako ku civyo yari kirategura ku mwana w'umuntu mu gihe c'isezerano rishaje. None rero Imana ishimwe twebwe abuyu musi turi mw'isezerano rishaje. Muri iryo sezerano rishasha rero Imana irafise ukuntu yabiteguye. Vyakozwe no mu gice ca mbere kuri urya murongo wa 4 niho tugiye guhera. Avuga ngo maze akoranye nabo arabihamikiriza ngo ntibave Yerusalemu atariko murorera isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Uwo ni Yesu n'abigishwa biwe. Murongo wa 5 ko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Iki nicyo Imana yabonye ko yokorera twebwe abisezerano bishaje. Tari miki imyaka isaga 3 bari kumwe bama ku birenge vyiwe bigishwa nawe. Bamwe yari karategura ngo azobatume batwara inkuru nziza y'ubutumwa bwiza banywanisha abantu n'Imana. Rero atuze mwijuru asubiye iyo yazananye, bariko baravugana amajambo ya nyuma basezera ubwa nyuma, niho yababwira n'iri jambo warabihanikiriza. Uwo mwanya biraboneka ko bari banezerewe, naho mu nyuma harimwo akantu k'akababara umuntu atandukanye n'umukunzi, ariko biraboneka ko ari umwanya bari banezerewe, kandi kuvuga ivyo babonye byari kuborohera cane. Ico batari bwaronke, hari ico batari bwaronke, ntibari bwaronke igishitsi ca wa muriro. Uko uwo muriro niwo ukora ibikorwa. Uyo muriro twavuze ivyawo niwo wakora ibikorwa bihambaye, ibisaba byose ko umuntu yihuza n'Imana byarinda guca kuri uyo muriro. Kandi uyo muriro nico gicaniro c'Abisirayeli cari gitutu bose. Ajya ku gice ca 2 turasoma igihe yababwiye byashitse ukuza kwa mpwemu yera, umwe yari yabasezeranye. Igice ca 2 umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihinda kivuye mw'ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibajako umwe, bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. N'iri jambo ry'Imana, isezerano Yesu yabasezeraniye. Hano dusomye rishitse kuwo yarisezeraniye
kuri ba bigishwa biwe bagendana nawe, bamwe yihanikiririza, kuko ngo yari yababwiye ngo basubire Yerusalemu barindire kugeza ico yababwiye kibashitseko, naco ngo ryari risezerano rya Mpwemu Yera. Iminsi barindiriye Bibiliya irayitubwira, barindiriye iminsi 9, ku munsi ugira 10 iri sezerano ry'Imana ibashika. Koraniye hamwe mu cumba cyo hejuru barindiriye kuwo muriro uwo mwisezerano rishasha Imana iwucana. Nawo ni wari uwundi, wari umuriro wa Mpwemu Yera. Bakivana na Yesu barubahiriza ivyo yababwiye, baca barangurura Yerusalemu baduga muri ca cumba cyo hejuru. Biboneka ko cari cumba bari bazi, bari bamenyereye, bakunda kubonaniramo na Yesu. Burira muri ca cumba, kandi ntibari bame 12 gusa, bari abakunzi ba Yesu bose, bagendanye na Yesu igihe kinini, bamana na Yesu, uko Bibiliya itubwira ngo barashika mu 102. Baca baguma muri ca cumba cyo hejuru. Umunsi wa mbere ariyo bari, umunsi wa kabiri ariyo bari, umunsi wa gatatu ariyo bari, umunsi w'umunani w'icenda ariyo bari. Mbega muzi ngo bariko barakora iki muri ico cumba? Bariko barubaka igicaniro. Iyo misi bariko barubaka igicaniro, ibicaniro Imana izoshira ku muriro wayo. Ariko ico tubona hari itandukanye n'ivyo mwisezerano rya kera. Mwisezerano rya kera bose bahurira ku gicaniro kimwe, ariko aha mwisezerano rishasha vyahindutse. Twasomye ngo Mpwemu Yera amaze kuza, umuntu wese aravye mugenzi we ngo yamubona kwikibe yaciye, uwundi yaraba uwundi akamubona kwikibe yacumurira uwundi, yaraba uwundi, uko bari bose muri ico cumba atanumwe avuye. Kumbure barabazanye ati uko ndakubona wewe niko nanje ndi, ati nanje mbona umuriro uri ku mutwi wawe. Ikibeya. Mbega urubeya ruranyegeza? Urubeya ruranyegeza? Oyaye, urubeya ntirunyegeza. Umuntu wese araho yabonetse ku muriro, umuntu wese n'umuriro wiwe, umuntu wese n'umuriro wiwe, umuntu wese n'urubeya rwiwe. Cari cumba gihambaye, cari cumba kinezereye. Uyo mwanya warabaye umwanya uhambaye cyane. Warahari ntiyicujije iyo misi 9, iyo misi 10 ahamaze. Imana idufashe. Nariyumviriye rero, Imana muri iki gihe cacu yaradutonesheje, aho umuntu wese imugira igicaniro, aho umuntu wese imuha umuriro wiwe, umuntu wese akagira igicaniro ciwe n'umuriro wiwe n'ikimazi ciwe ubwiwe yitangira atarinze kuzenza. Rega Abisirayeli naho biruko bari baragomba, none baje bamajana 202 barinda bashikirwa bose mu gicaniro kimwe, bamwe batahagoboke n'ibimazi. Ariko mwisezerano rishasha umuntu wese n'igicaniro ciwe, umuntu wese n'umuriro wiwe, umuntu wese aremerewe kwitangira ikimazi, kwishikanira ikimazi. Kuko nkako Bibiliya yaratuhaye uburenganzira, yaratwemereye, yaradusobanuriye ko ijuru ryemeye ko umuntu wese aba umuherezi w'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Hano rero tubona uyu muriro umaze kumanuka, umaze kwaka niho baciye basohoka baza kuwukoresha. Bahera Yerusalemu harakorerwa ibikorwa bihambaye cyane. Uwo munsi ibihumbi n'ibihumbi kubw'uwo muriro bigarurirwa Yesu, barihana, barakira ubutumwa bwiza, barakira ubwami bw'Imana. Babwiwe n'abande n'abahejeje kuronka uwo muriro w'Imana
uyo muriro wa Pentekote. Yesu nahabwa icubahiro. Nuko rero nobabaza inyishu yongora, ariko reka dufata none iyo minsi 9 yose mwoho mwibaza ko bariko barakora yego bariko barubaka igicani cyangwa ibicani, ariko bavyubaka gute? Iyo minsi 9 biboneka ko bakoze hagati yabo igikorwa gihambaye. None ko umunsi wa mbere mwemataje, umunsi wa kabiri mwemataje, umunsi wa gatatu mwemataje, umunsi wa kane mwemataje, byava kuki? Barinjiye mu cumba biboneka yuko hari bituma mwematoza. Hari intumwa 11 umwe yari yamaze kwivanamo, murabizi Yuda Iskariyoti. Harimwo n'abandi bakunzi ba Yesu bamana na Yesu kandi bagendana n'intumwa, bagendana na Yesu. Ariko muraza abantu bamana na imyaka 3 yose. Ugera abantu bobura hoti ndakabura utuntu hagati yabo, abantu bamana iminsi yose. Ivyo nivyo barimwo muri iyo minsi 9, nivyo barimwo bariko barubaka igicaniro c'Imana, bubaka ubumwe bw'Imana, bariko baritunganya, batunganya ibicaniro kugira ngo Imana ironka ishira umuriro wabo. Kumbure umwagize ico yiyumvira ku wundi, agahindukirira uwaciyumvira kati mwene data gicombera intambamyi, enda nk'abantu mbabarire kuri ca kindi na ca kindi. Uruwundi ati ndakubabariye mwene data n'ikibi intambamyi cyuko tusangira umuhezagiro w'Imana. Uruwundi aturakoze Yesu akumpezagirire nawe. Umwaka batunganije uwundi kuri siko. Kumbure hari akantu bagenda bagendanira, naho bamaze iminsi bari nyuma ya Yesu. Erega barabantu kandi ntibagirana mwemu yera. Namwe niyumvira igihe baza gufata Yesu batazi ko Petero akenyereye ku kibugiti, bagize guca babona arakirandamuye, bose barakangarara. Ugutwi k'umuntu nguko aragukoroye ntawe umutumye, na mwigisha wiwe ntabimutumye. Urumva kameremere ka kera k'ubuzeroti karasembuye, ataye iby'ubugororotsi, agiye kurwanisha imbugiti inkota, abaye umugwanyi, umwicanyi. None ubu twaguhejeje, ikindi yari gukurikiza si zose. Mbega igihe yayisokora yuzuye mpemu yera, yari yuzuye iki? Nimwiyishure nawe. Urumva rero kahindutse, kasubiye ibuzeroti iyo yajazananye. Erega abazeroti ngo bari abantu bameze ukuntu bakaze b'ingwanyi, wari umuryango w'ingwanyi bakaze. Urumva kiwabo kakoko ni kari karamupfuye, ariko yagendana nawe. Imbugiti irihe? Ninde yayere? Yagiye kumenyekana hageze yuko akazeroti kavyuka. Ivyo rero ntibyobuze kubagerageza. Yesu nawe naragerageza nuko wabaye umeze, twagendanye umeze gutya, ugendana inkoro, subiza inkoro kamukubaka. Jewe singwanirwa n'iki. Iyo nshaka kugwana nari gusaba data akandukira hejuru y'abamarayika 12,000. Ureke kuceregetesha izo ntege nke zawe. Urumva yaramaramaye, kandi uko yabyifasha muri tukuzi, uwari kuhaba niwe yari kubona uko yaciye yifata. Ivyo arivyo byose yaramaramaye, abonye atawe umushigiki. Igihe yayitwara wewe yiyumvira ati ibi bicucu nibigende biraritse, igihe byohinduka nora jewe ndagatwara nzokagumya, Imana irafasha. Hari abakristo n'uyu munsi bameze uko, bafise ibyo bubatseko, bashaka mpemu yera wani.
none bari muri ca cyumba ugito ni caje nyakubahwa mugenzi wacu Petero muta uya twari tuzi kumeze kuri uji bisi twagendanye yose wagendana ikibugita baho mwikazi tutabizi waratugerageje kure aho n'umwami wacu ari ndakagerageza bene data murambabarira mumbabarire niko narindi niko narimeze ni akameremere kanje kagera none rero ubu ndasabye imbabazi imbere yanyu ivyo mubimbabarira imbugita nizosubira kuba mwikanzu yanje jewe Petero urya munsi nyene naciye ndayita ati bamahoro bene data none ntatunganije ntibamutungane murazi yuko hari igihe bayaga iby'ingorane zabo zo babishitse ati ibintu twagiyemo n'amananizi twataye ibyo twahora turimo bidutunze abarovyi twarabutaye abakozi ba leta twarabuheze bamataye none rabayo tugowe ntitugira icefo ca ruguru none ivyacu bashaho bizogenda gute ati reka uze kugira akabonano niyaza mwigisha burya turaza kikimushikiriza none ntimuzi ko bakimubwiye Petero arinega ati kumbure ninavuga agira baca banyitsanga babiri yumve ko ari iciyumviro gikomeye ikibazo dufise gikomeye Petero arakivuga ati mwigisha ramwiganira ibibagoye n'ibiki none ko twagukurikiye twaheze byose ibyacu n'ibiki tuzoba abana arahiga umwitsa no bavuganye agira gute arabura n'umwe ujya ntikakega cyangwa ati twebwe abo twasangiye inama n'abasukani none uyu munsi wone ashobora kuba abasukani ati jewe ndabahiga wo mumwitsa n'undi yo mwitsa arahebura oho gabundi babintaye ko jenyene Yesu abona intege nke za jewe Petero gusa abandi baciye bagira gute baciye bahesha abasukani ati najewe rero mwarangiranye tujya munsi urabona ko mwasutse nkavuga jenyene uwo twaboneza kwitsa ntiyanyitse ati hajya rero najewe burya mwarangirageje najewe burya nakagumije muri jewe bene da mwene data Petero uratubabarira ubu tugeze aho tuva muri ibyo tukezwa tugatunganya igicaniro c'Imana tukaronka umuhezagiro wo muri ruvuye mw'ijuru bari kuronka bagifise ivyo bagenda barakimbuka kumwe akimbuka ku wundi undi akimbuka ku wundi wari gucana babatamakazi nabo murabazi ko nabone bari erega nabone ntibabuze ivyabagora burya mu butamakazi bwabo kumbure umwe muri bo bamwe ba Mariya bandi ati naje ujya twega abanyokuru turafise ikibazo burya muratwumviriza ati mbega wa mugoroba igihe twagenda mugorovye ko twabona mugenda mukwakuza nk'abagabo nyene natwe mukadusiga tugenda turacaragiza aho muciye ujya mwibaza ko tageragezwe mw'abagabo ati burya mwarakabize ngwe none rero mutubabarire namwe bashiki bacu bavye mutubabarire kwe erega nitwe tuzi ko twabagerageje ataho rero turaruhutse mbega mwibaza ngo kubaka nyagicaniro ni gute erega kwaruko nyene kurezanya kwihana kwaturiranira niko kubaka igicaniro c'Imana cakira umuriro w'impemu y'Imana uvuye mw'ijuru ivyo biheze byose baca basenga bashira kwinkwi z'amasengesho bahuje iki ishengero ry'Inyanzarake bafise umutima uyu mbega Imana itohezagira umutima umwe yoba ari Imana iyi Imana iranezerwa ku munsi ugira 10 ati nta gisigaye kuri ba bantu bandi batunganije byose bezanije muri byose batunganije umuntu yatunganije uwundi iyi minsi barayikoresheje neza niki ntokorera abantu banje bahejeje gutunganya igicaniro
imana wicituma mpemu yera ibasuka ko wa muriro w'impemu y'Imana. Naha mwumva rero mwaravyo wundi umwe yarawunda akamubona ku muriro, uwundi yarawunda akamubona ku muriro, uwundi yarawunda akamubona ku muriro. Mbega umwe akirawunda akamubona ku rwango umuriro wari gucana. Mbega umwe araba uwundi mu mutima afite ko yabitse, mbega uwo muriro wari gucana. Hari ibuye rihengamye ry'igicaniro ridashobora kwakira inkwi kugira ngo zigororoke neza, Imana itumumuri. None igicaniro gihombaguritse tubonana ba Eliya ngo barinda kugisanasana, ibuye ryose rigasubira mu mwanya wayo gitunganye, umuriro ukabona kwaka umanutse uvuye mu ijuru. Bene data, turi shengero rya Pantekoti ryitirirwa mpemu yera. Iyo turiko turavuga mpemu yera, abapantekoti tubyumva n'ingoga. Ingwara turwaye ni ya mpemu yera, kandi nanje ingwara ngwaye ni ya mpemu yera. Ewe mpemu yera uvuye mu byo bintu bibi, ariko Imana ishimwe umuriro w'Imana ucaka muri twebwe. Yesu nahabwa icubahiro. Tugomba rero muko ndangiza simvuga ibikorwa by'uyo muriro Bibiliya irabivuga. Igikorwa uyo muriro ukora muri twebwe umwanya uhari Bibiliya irabivuga irabitora. Si umuriro wo kwicarika, ni umuriro mukozi, ni umuriro wo gukora. Ni umuriro udukoresha ivy'Imana, ni umuriro utuzigama, ni umuriro udutabara, kuko ni Imana ngo ikingiwe n'umuriro. Ni umuriro udukingiye uyu munsi. Iyo atari uwo muriro umuntu yozimangana mu kanya isase, ukwizera ko umuntu ugohera mu kanya isase. Ndabipfuriza bantu b'Imana Nyanzarake yose, umuriro w'Imana, umuriro wa mpemu yera ube kuri mwebwe mwese ku muntu wese. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma rero muko turangiza, hari ijambo nita ntiribishe, ariko mugabo nahone nikibishe baragihingura gatinda ikaryoha. Hariya Igalatiya, Abigalatiya 3, usimbe dusomeyo duce dutera turangiza. Abigalatiya 3. Galatiya 3 usome duhereye ku murongo wa mbere. Cete Paulo yandikiye Abigalatiya igice ca 3. Yemwe Bagalatiya b'ibijuju, ninde yabarotse kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yabo? Igico nyene nico ngomba ko mumbwiye. Mbega mwemu mwamuronkejejwe n'ibikorwa by'ivyagezwe canke n'ukumva gufatanije no kwizera? Mbega mwakabaye muri bijuju muco, mwatanguye mu vya mpemu, mbega none musozereye mu vy'umubiri? Mbega yo yose mwayaboneye ubusa? Ni ijambo ry'Imana ririmo n'ibibazo kandi n'amajambo agumye. Uyu yari Paulo, yari hafi y'ishengero ry'Igalatiya, ariko yumva inkuru ziri mu ishengero ry'Igalatiya. Yari yarigeze muri ryo, ari ishengero ryiza rininahaye ryuzuye mpemu yera, riri ku murongo mwiza. Yenda ko yagenda ivy'ishengero byose abitondetse neza, kariya abongera kariha abarongozi, yacagenda hano asiga iryo shengero yaryatiye muri mpemu yera. Ari shengero ryiza rikwije. Niho yumva inkuru y'incamugongo, ati ba bantu b'Igalatiya, ba bandutsi, rya shengero ntirikiri mu vya mpemu. Ya mpemu rizigamwo yarazimye, ubu uya bari mu vy'akameremere k'umubiri ka kera bimwe bahozemwo. Mbega wewe hano hari ba misiyonere, wumvise iyo nkuru ivuye hariya muri misiyoloji, mbega abanyenyanzarake vyogenda gutega yemwe mwovunika inkokora n'umubabaro hawe. Yongera arababara kumva igikorwa yari yarakoze yaratunganije,
kumva ishengero ryari ryiza yarisize ari ryiza, akumva inkuru y'incamugongo ngiyi. Ibya bindi byose haje abandi bigisha bacana uyundi muriro, bacana uwundi muriro bakuye ahandi, wa wundi wasigucanye barazimije, ubu bafise uwundi muriro bigishijwe n'abandi. Barababa niho tihangana akafata igice, kandi umuvyeyi koko umuvyeyi ni kwamera. None wowe kwihangana wumvise ivyo abana bawe vyononekana, aca yanga iki gicete, kandi murabona ko ari icete kigugu. Ababwira ati Bagalatiya bibiki, babisi ibicucu bose ewe. None hari uwundi murozi atari shetani? Erega bari barozwe na shetani nyene. Ninde yabaroze? Bagalatiya bibiki. Abonzi mwari ku murongo, ariko uyu munsi ntabumvamwo inkuru itanyohera itampumuriza. Ibyo mukora numva, ibyo mwasubiyemo numva, ibyo akameremere k'umubiri murimo numva, birambaba. Ninde yabaroze? Mbega ibyo nababwiye byose, ya majambo mazima yose mwakira mwayakiriye ubusa. Ninde yabaroze? Nagomba rero iri jambo turyumve. Umuntu arashobora kuba yatanguriye mu byampere, akaba imyaka ari mu byampere, akaba ari mu byampere, mugabo ikindi gihe ugasanga ibyampemu yarabitaye, yasubiye mu kameremere ku mubiri ka kera. Mbega impemu y'Imana ntaho mwasomwe mwitwikundira izifu. Erega uyu muntu atayizigamye iramuheba ikigi. Iyo umuntu atayizigamye iramuheba. Ikigira kabiri, iyo umuntu abaye umunebwe wo gusenya inkwi bambe, mbega umuriro wowe ntuzima. Ibintu bibiri rero bishobora kuzimya uwo muriro. Iyo muriro urashobora kuzima kubw'inkwi zabutse, iyo muriro urashobora kuzima kuko igishitsi cawo mpemu yera yapfuyemo yigiri. Uko mpemu iyo abantu bononye basubiye konona ca gicaniro bakagisambaguza ibi n'ibi, bakagisambaguza ibikorwa by'umururazi, imizi yo kurura igasubira kumera, mpemu yera atera ibitugu ntahangana n'ibi. Mbere bibiri ivuga ngo ntazokwamara nyinyura, arahanura uyu munsi bikaba, agahanura ejo bikaba, mpemu yera akagobera bikaba, agasubira agahanura bikaba. Vyabaye kera arata. Ewe guhura n'umuntu mpemu yera yahevye n'amagoro, guhura n'umuntu mpemu yera yahevye n'amagoro. Imana idufashe. Bene data dusangiye uru rugamba rwo kurwanira ubugororotsi, tuzigamuye umuriro w'Imana urazinze. Tuzigamuye umuriro w'Imana mu guca bugufi, mu kwezwa, mu gutunganya, mu kwihana kose. Kuko nibyo bizigamye iki gicaniro, nibyo bizigamuye umuriro w'Imana. Hanyuma iyo wazimye, mwoho muhora mugira gute umuriro? Mbega ni muwatsi. Watetse inkono ugasanga wagiye hariya watevye, ugasanga wazimye, ucurarama ngo nta ngorane, birasha ishaka idashatsire iretse urage. Ukora iki? Usubira gukaza umuriro. Mbega umuriro mu kuwukaza barahagara sa wanyu mwatsa muhagaze bagira gute? Shabugufa gapfukama, kandi nuko gupfukama hewe murabibera amaso. Hariho nabonye awatsa wagize aratsa none yawuvuma uheze uce wigarura iciyumvira. Imana idufashe. Nuko kuwatsa ngo twiyubara niko Bibiliya ivuga. Pawulo yavuga ngo mwiyubara twiyubara. Iyo umuntu umuriro wazimye aremera akawisembereza,
agakora ibishoboka byose, agahera kutwatsa akaja kutuyakara akaja kudusate duto duto, agatinda ugatwariranya n'ibyo bigiga. Mugabo bihera hehe? Uwitondesha ugaca bugufi ukawengenga, agasigaye ukacengenga ugahuhahuha, ukitonda ugaca bugufi ntuwutekwa amanyama. None uwamperu yera niwo gutakwa amanyama rero. Ca bugufi ukemera inama y'Imana, ukikugiza ukemera. Ca bugufi ukemera tego none ngire gute ko ndondera umuri. Ukunuka tego memana urakoze. Iki nikatego nyaguhoraho ndonka umuriro gusa, umuriro wanje wongere waki. Mugabo wasi atsango ndazi. Ca bugufi watse ndanse nayanse. Uzoronka umuriro, uzorya, bizosha. Uko niko hazoba ubuhombe bwo kudashika mw'ijuru, uko twanka gusubira kwatsa umuriro. Uri kuragira intege nke, subira uce bugufi utabaze. Ukeneye ubwatsi utabufise uburondere kuvuga ati ntabara. Umuriro wanje uri kuranzima. Tugomba dusubirire dusuzume icaniro c'umuntu. Mbega muntu mwene data uri Nyanzarake, mwene data uri kuranyuma, subiza agatima mpembero. Reka kundaba, reka kuraba mwene so impande yawe. Umuriro n'igicaniro ni ibyawe. None mwumvise mu muntu wese umuriro wari waboneka ku mutwe wiwe. Igicaniro uyu munsi ni icawe, reka kuraba iby'abandi, raba ibyawe ko bitunganye. Raba igicaniro cawe ko cubatse neza gikomeye, amabuye atashigurutse. Usubire usanasane kuri uyu mugoroba, usanasane. Imbabazi z'Imana zigarura iyo muriro uronka ushiki. Nimba warazimye naho n'ubundi ca bugufi ucane, usaba Imana imanura uwundi mushasha. Ariko wemeye guca bugufi ukabanza gutunganya ikintu cyose. Isezerano ry'umuntu wese aciye bugufi akemera kubaka, uko wubaka ntarambi. Urambiwe nuko nyene. None rero ndarangije. Ariko umuntu wese yibaza ati umutima wanje nico gicani. None mutima wanje uri gicaniro cubatse neza cankwe haracarimwo imirandaranda y'imizi yo kuru? Uri gicaniro cubatse neza cankwe haracariyo vya bindi vya pete? Tunganye, emera inama y'Imana. Imana yiteze kuduhezagira, yiteguye kuduhezagira, ariko ihezagira ububigomvye. Utabigomvye ababigomba barahezagira. Mbega murazi umuntu yagize amagorwa yitwa Simoni umunyamareba, abandi bose bagahezagirwa, Simoni agataha gutyo uko yari yuzuyemo ibirandaranda by'akameremere k'ibamba ry'umururanzi. Uyu munsi ukure mw'iryo bamba ry'umururanzi. Uyu munsi uce bugufi. Uyu munsi wemera inama y'Imana. Uheze uce bugufi uti wa muriro wanje Mana, ya mpemu yanje nahoranye Mana, wa muriro wanje wo kugukunda kugukorera, wa muriro w'Imana numva uyingitana mu bugingo bwanje Mana, usubire ucane. None uyu munsi ahari umuriro w'Imana, ahari urukundo rw'Imana, ahari ubuntu bw'Imana, uyu munsi hadudubiza ishavu. None ishavu n'umuhezagiro w'Imana. Uyu munsi hadudubiza ibitutsi. None ibitutsi ni wa muhezagiro w'Imana manuka uvuye mw'ijuru. Ibitutsi n'umuhezagiro wawe. Ishavu n'umuhezagiro wawe. Kwica ibice n'ibindi n'umuhezagiro wawe. N'umuhezagiro Shetani aha abayoboke biwe. Ariko hari umuhezagiro w'Imana, w'impemu y'Imana umanuka uvuye mw'ijuru. N'umuhezagiro aho Petero araba Yohana ati mwene data Imana iguhezagire. Ati nawe iguhezagire mwene data. Aharaba Mariya ati yo Imana iguhezagire mushiki wawe. Ati Imana iguhezagire na. Ati co tubuza guhezagirwa uyu munsi ni giki? Ati ngo mbere dusaba umugisha w'Imana turi hamwe, mpema gaca yururuka.
Yesu nahabwa icubahiro. Imana ibahezagire. Ndarangije. Imana ibahezagire.